Amazina nitwa Ndwimana Lionel Jospin. Tumaze iminsi turiko turasangira hamwe, turiko turigira hamwe icigwa kivuga ku bijanye n'urukurikirane rw'ibizoba mu gihe c'iherezo. Rero uno munsi ndabandanya mugabo kandi nteraheza icigwa cacu. Ahanini nza gukora ibikorwa bibiri, harimo kugira incamake y'ivyo twize kuva tugitangura gushika uno munsi, ariko kandi bwa kabiri harimo no kumarira icigwa kigisigaye, aho tuza kwiga kubijanye n'ijuru risha n'isi nsha. Nivyo tuza guherezako, ariko kandi hagati aho hari ikindi cigwa kiza kubanza imbere yaco, Imana ishoboze nze kubijana mu mwanya mwiza. Rero muri iki cigwa kijanye n'urukurikirane rw'ibizoba mu gihe c'iherezo, mu cigwa ca mbere twatanguriyeko, twarabonye neza yuko ubu turi mu gihe c'iherezo nk'uko Bibiliya ibivuga. Hariho abantu ibi bintu babifyinatisha, bakazaho bati ngo kuva na kera hose twakuze twumva ati turi mu gihe c'iherezo, ngo Yesu araje, none ngo ko ataza. Hariho n'umurongo uri muri Bibiliya niwo ngomba nkaho dusoma, uri hariya mu cete ca Petero, cete ca mbere ca Petero, aho Petero yariko aravuga ati ngo ku Mana imyaka 1000 ingana n'umunsi umwe, kandi umunsi umwe ku Mana ingana n'imyaka 1000. Rero hari abaca babifatiramwo ati nimba Yesu haheze imyaka 2000 aduze mw'ijuru, bisobanura yuko haheze iminsi 2 aduze mw'ijuru. Rero nimba haheze iminsi 2 tube turateramye ntiharagira kwaza. Imana idufashe cyane. Kubera iki tubiharura muri context y'uko imyaka 2000 ingana n'iminsi 2, tutokwiza imyaka 2000 kugwiza 1000. Turi kumwe bene data. Ariko ico tuzi coco Bibiliya ivuga nuko turi mu gihe c'iherezo. Sino tomora mvuga ati ni itariki, ukwezi uko, umunsi uyu canke umwaka uwu, naho hariho abitwa abavugishwa n'abandi bitwa abakozi b'Imana usanga bariko baradomako itariki. Ariko ico tuzi coco kandi kirukuri nuko Yesu nk'uko yabisezeranye yuko azoza. Barishimye cyane. Rero twarabonye ibimenyetso vyerekana igihe c'iherezo, kandi vyinshi muri ivyo bimenyetso Umwami Yesu wenyene ubwiwe niwe yavyivugiye imbere yuko aduga mw'ijuru, asiga agabishije abigishwa biwe abereka ati nimwabona ibi n'ibi bibaye, muze mumenye yuko hageze. Bimwe mu vyo twabonye bishika ku ndwi, mugabura yuko ndiko ndiruka n'umwanya ngoma ndabisubiremo ndabishire mu bice 5. Mu bimenyetso biranga igihe c'iherezo Umwami Yesu yavuze yuko mu gihe c'iherezo hazobaho abigisha b'ibinyoma, mbere yuko hazokwaduka n'abantu biyita Kristo, umuntu akiha ubwo bubasha, akiha iryo zina, akavuga ati ni jewe Kristo mwari murindiriye. Kandi ivyo bivanye n'igihe turimwo, ndibaza ivyo turabizi. Abavugishwa b'ibinyoma, abantu bitwa aba prophet, bariko baragwira ku bwinshi. Si bibi, sindabanka, ariko kandi muri ubwo bwinshi bwabo harimwo n'abandi bariko barinjiramwo mu ntumbero yo gusamaza abantu, ariko kandi bino mu gushitsa ivyavugishijwe. Hari ikindi kigira kabiri Yesu yatomwe neza gikwiye kuranga igihe c'iherezo, ni ikintu kivuga ati intambara n'impuha z'intambara. Ivyo ni ibintu bigaragara ku muntu akurikirana amakuru ku maradiyo za BBC, za RFI, n'abakurikirana izi mboneshakure bisanzwe za Facebook n'ibindi. Urabona yuko ntushobora kumviriza amakuru arinda ahera utumvise igihugu kanaka kirimwo intambara canke akajagari kanaka. Rero nico n'ikindi kimenyetso sindamusiga Yesu yatanze. Yaravuze kandi ku bintu bijanye n'amapfa azoba mu gihe c'iherezo. Turiko turavuga amapfa, si amapfa kurya tuvyumva, ariko harimwo n'ikibazo kijanye n'ubuzima bugoye. Kandi ivyo
turiko turabikurikirana mu isi aho isi igeze, navyo nyine n'ikindi kimenyetso ushobora kubona ingene ubuzima bugenda burahinduka kandi ku muvuduko munini kandi cyane. Ivyo si biriko biraba gusa mu gihugu c'u Burundi, ariko twibaza ati mu Burundi gusa niho ibiciro biduga ku muvuduko, mugabo naho mwobaza abandi bari mu bindi bihugu vyo mahanga, ubuzima bugoye buri kuba mu bihugu bitandukanye ku isi. Muzokumva muri Amerika habaye manifestation rw'abakozi bariko barekera mu musharaba uduze, kandi azivyo muramaze kuvyumva. Za Iran murumva yuko hariko haraba za manifestation zikomeye cyane. Induru inkomoko yavyo bavuga ati ubuzima burazimvye, ibintu nitone yo biriko biraja. Uravye no mu bindi bihugu uza gusanga izo ntambara zirahari zifatiye ku buzima bugoye. Dushaka kwibaza ni ibintu biriko biraba gusa kugira birengane, ariko ni ibintu bifise ico biriko birategura muri kazoza. Ni ibintu novuga ati no kwita mu gifaransa nka alarme ya kengeri benshi bashira mu telefone kugira ngo isaha kanaka yifuza kuvyukirako niyagera icisona aca kanguka. Ibi rero ni alarme ku muntu adashobora kubibona, yumva ati turi mu gihe vyo kuri ciherezo, uwo muntu mu rundi ruhande ndamwita ko ari impumyi. Hari ikindi kimenyetso kigira kane Yesu yavuze, nibijanye no kunyiganyiga kw'isi. Yesu yaravuze ati mu gihe ciherezo hazobaho kunyiganyiga kw'isi. Ibintu binyiganyiza isi sinyamugigima gusa, ariko kandi hari ibintu byinshi cyane bigenda bitera hirya no hino ku isi, naho mu Burundi bitagwiriye, ariko mu bindi bihugu bidukikuje muravyumva biriko biraba. Ivyo bita les catastrophes naturelles, aho usanga mu bihugu kanaka hateye imiriro, igisagara cyose kigasha, imyuzurira n'ibindi, imiyaga iteye ubwoba bita tsunami mu bihugu vyo mu Barabu. Ivyo byose hari igihe dushobora kubirabisha ijisho tukabona ati niko vyabaye, mbere abandi ikindi gihe tukavuga ati abo bantu Imana nibahane n'abanyabyaha, ariko kandi bijya n'ibimenyetso, ni ibintu vyavuzwe, si ibintu biriko biraba nk'isanganya. Ikindi naco kivugwa muri Bibiliya kiranga igihe ciherezo ni ikintu citwa kononekara kw'ingeso z'abari mw'isi. Kononekara kw'ingeso z'abari mw'isi turiko turaraba no munsi, murabona yuko ahantu isi irikiragera ahantu isi rushirizaho kuba mbi kurushirizaho uko yigeze kubaho, aho nta ushobora kumara indwi yose ariko arakurikirana Facebook abura ahantu ashobora kumva ati ngo umuvyeyi yafashe umwana wiwe aramuniga, umuvyeyi yibarutse umwana acata muri toilette. Ushobora kubisoma umenga ni inkuru gusa, ariko Bibiliya bivuga ati mu minsi y'iherezo ngo urukundo rwa benshi ruzotimba. Umuntu ashobora gufata umwana ikibondo mu bebe n'ingene abateye impuhwe ukaniga gushika naho apfa, ugaca utora ugatera muri toilette. Ivyo ni ibintu biteye ubwoba. Murabona mu bihugu biteye imbere ubu hariko haragwa ivyo bita ama mariage y'abahomosexuel, kandi mu mashengero bivanye n'ibihugu bimaze kwemera ivyo bintu ni itegeko iyo mariage muyihezagire. Mutayihezagiye bisigura ubutegetsi bwashinze iryo tegeko burabahana. Urero abagore ku bagore, abahungu ku bahungu mu bindi bihugu biri hanze yo ngaha y'u Burundi niho isi igeze, kandi ivyo bihugu rutura bimaze kugera kuri urwo rugezo, natwebwe mu Burundi tuvyanka no munsi tuvyanka ejo, nibo badufise mu maboko. Igihe tutazi iyo influence irashobora twe kutwa influence tukisanga twabaye ntegerezwa tuvyemere. Rero ivyo byose turiko turabiraba turabona ati isi hari ahantu iriko irashika habi, kandi aho hantu iriko irashika ni ikimenyetso cerekana yuko isi igeze ku iherezo. Twebwe abakijijwe ahubwo bikwiye kudutera kwama tugavye uko bukeye nuko bwije, bikwiye kwama bidutera kwama twiteguriye kwakira umwami wacu Yesu Kristo. Umuntu atiyumvira kuri ico kintu sinibaza yuko yo bari umukristo by'ukuri yakijijwe, cyane cyane nk'abakiri bato. Donc nkoreshe terme aba jeune benshi bashobora kumva ati ngo jewe ntaragira mariage. No, Yesu menga ntiyoza. Yesu ntazoza kurera ko atabasore canke abigeme bakiri mw'isi, azoza hariho imisore, azoza hariho abigeme,
abatazoba bataragira mariage nta kundi muzoba mwihombeye, muzoca mubandanya ubundi buzima bwiza mw'ijuru. Imana ishimwe cyane abasore n'abigeme, kandi baza navyo nyene bizoba ari vyiza. Imana ishimwe abasore n'abigeme, Imana ishimwe. None nimushaka kuzoba mu bugeni bwo mw'ijuru sawa ntaco, nabwo nyene Imana kumbera izobikora mu gihe Yesu azoba ataraza. Rero twarabonye urukurikirane rw'ibintu bizoba mu gihe c'iherezo. Ngomba nyarutse mvuge ibintu 8 nyamukuru, novuga ati bigize urukurikirane rw'ibintu bizoba mu gihe c'iherezo, kimwe kibisi ikindi gushika ku canyuma. Icambere ni ukuduzwa kw'ishengero. Ico coco ni ikintu umwanya wari wo wose gishobora kuba, kuduzwa kw'ishengero rigiye canke tugiye gusanganira umwami wacu Yesu Kristo mu kirere. Ico ni ikintu ca mbere kitegerezwa kubanziriza ibindi vyose bizoranga igihe c'iherezo. N'igihe Yesu Kristo azoba aje gutora umugeni wiwe. Twarabibonye neza yuko ico gihe Kristo azoba aje gutora umugeni ntazoshika hano mw'isi, azogarukira mu kirere, niho tuzoduga kumusanganira maze tubane nawe. Imana ishimwe. Naragiye nakira ibibazo byinshi bitandukanye, bamwe kuri telefone, abandi Facebook, abandi twagiye duhura bakambaza ibi na biriya. Hari uwambaye ati none tuzosanganira Yesu mu kirere, niho tuzoguma? Aho mu kirere ni hehe? Mera nk'ucisha ko sinibaza yuko ico kirere ari iki kirere tubona, kuko aho mu kirere tuzosanganira Kristo nimba ari ngaho muri ivyo bicu tubona. Abazoba basigaye ntituzoba tubasize, kuko indege zirahari bazodusangayo. Turi kumwe bene data, tureka bazodusangayo n'indege. Ba bagabo bo hiyo mu bihugu by'Abarabu umenga barasara, bodukorora ari ngaho aho nyene mu kirere. Bageze ku rugezo rwo kubika ibigwanisho, apana ngaha mw'isi, hejuru mu kirere. Niyo teknoloji igezweho, kubika amamisire mu bicu. Bisigura nimba ariho bayitera itavuye hasi, bayitera ivuye mu kirere, itera imanuka. Amadrone arasira mu kirere, aragwiriye. Rero nimba tuzosanganira Yesu mu kirere, si iki kirere. Ico nizera coco ndabifatanije n'indi mirongo ya Bibiliya. Yesu yasize avuze ati mwijuru kwa data hari amazu menshi, kandi y'abatariyo mba ndabibabwira ko ngiye kubategurira ahanyu, kugira ngo aho ndi abe ariho namwe muzogirante muzoba. Rero ni imvugo Bibiliya yashimye gukoresha, ariko aho Kristo ari niho ijuru riri. Imana ishimwe cyane. Ntitwirirwa turashyira muri filozofi nyinshi ngo ni mu kirere. Aho Kristo ari, aho Imana iri niho ijuru riri. Naho twogarukira aha nyene tukaduga tugaca tumatanga aha nyene, turi kumwe na Yesu n'Imana, iryo n'ijuru birakwiye. Turi kumwe bene data. Okay, ikigira kabiri twarabonye yuko tumaze gushika mu ijuru. Icambere ni ukuduzwa kw'ishengero mu kirere, nico kizobanza kuba. Kigira kabiri, ishengero rimaze gushika mu kirere, hazobaho novuga ati guhabwa ibitsibo kubakorera Imana mu mpwemu no mu kuri, bifatanije hamwe n'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Ivyo nibihe bizokurikirana. Icambere kizobanza ariko kwambikwa ibitsibo, gushimirwa kubakorera Imana, ariko kandi bizoca bitera bifatana n'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Ivyo twarabibonye, sinirwa ndabisubiramo. Ikigira gatatu muri urwo rukurikirane rw'ibyo mu gihe c'iherezo, twarabonye ishengero rimaze kuduzwa. Antikristo azoca seruka ari kumwe n'urya muvugishwa w'ibinyoma. Twarabisomye ati ngo mbona igikoko kizukurutse kivuye mu mazi, mbona n'ikindi gikoko kizukurutse kivuye mu isi, maze ico gikoko gihabwa ububasha bwo kuganza isi. Ico gikoko cyariko kiravugwa harya mu vyeshuro Yohana igice ca 13 ni Antikristo. Ishengero rimaze kugenda, Antikristo azoca aganza. Twarabonye ingene Antikristo azoganza isi, ayifate mu maboko, aho ata kintu na kimwe kizosubira kuba mu isi kidaciye ku ruhusha rwiwe.
kugira ngo umuntu asume, kugira umuntu aje kwa muganga yivuze, kugira umuntu atondera igitura kironke, uzotegezwa kuba ufise kashe mu mutwe yerekana yuko wemera gufatanya na Antikristo. Uwavyanse nawe ico gihe azogira ingorane. Ivyo twarabibonye, ariko twarabonye yuko ico gihe kizorangizwa n'amakuba akomeye cyane, ivyo bita periode de la grande tribulation, aho mw'isi hazoba intambara n'ayandi marushwa menshi cyane akomeye atigeze kubaho. Ico ni kigira gatatu. Kigira kane ni ukugaruka kwa Yesu Kristo hano mw'isi hamwe n'intambara ya nyuma ya Harumagedoni. Kigira kane, inyuma y'imyaka 7 Antikristo ariko araganza hano mw'isi, Kristo azoca agaruka hano mw'isi azananye n'ishengero ryose, babandi twaduga mw'ijuru, tuzosubira kandi tugarukane na Kristo hano mw'isi tuje kuhaganza. Kandi hamwe n'abazoba bapfuye muri kijya gihe cy'amarushwa akomeye cyane, nabo nyene abazoba bapfuye bemeye kwihana bakemera kwizera Kristo, nabo nyene bazozuka maze basangira ubwiza hamwe na Kristo. Ariko kandi hagati aho Kristo amaze gushika, turabona yuko hazobaho intambara ikomeye cyane, intambara yitwa Harumagedoni. Iyo ntambara izoba novuga ati ari nka komba ya mwisho, aho Antikristo azohagurutsa amahanga yose, bavuga ati reka tugende dutere kiriya gisagara, tubirukanze, nimba biruka nimba basubire iyo bavuye mu ijuru, mugabo aha mw'isi hoho twebwe ntibadukorerako. Ariko twarabonye yuko Kristo azobanesha, hama Antikristo hamwe n'urya muvugishwa w'ibinyoma bafatwa, nibo bazoba bambere gutabwa mu muriro. Kandi iyo ntambara Bibiliya ivuga ati ya Harumagedoni, nariko ndasoma mu bijanye n'insobanuro zimwe zimwe, bavuga ko kijya kibanza ahanyene Bibiliya ivuga Harumagedoni cari kibanza mu isezerano rya kera. Abasoma Bibiliya muzona ahantu hitwa ngo Imegido. Mu isezerano rya kera ico kibanza na ahantu habera intambara. Igihe cyose aba ibintu by'intambara kenshi niho zabera, bivaye nuko hari ahantu hari strategique mu bintu n'intambara, ko hari ahantu mu kiyaya ariko hakikujwe n'imisozi myinshi. Abahinga mu bya Bibiliya bavuga ati ico kibanza rero citwa Harumagedoni, uno musi hitwa ikindi kibanza. Uno musi niho hari kambi ikomeye cyane y'indege za gisirikare cy'igihugu ca Israeli. Mu yandi majambo, ico kibanza tugisoma muri Bibiliya nkaho umenga ni inkuru, ariko urabona yuko ibintu biriko birahategurirwa muri ico kibanza uno musi ni ibintu vyerekana yuko hari ikintu citezwe umwanya wari wo wose gishobora kuhabera. Nico gituma ubuvugishwa bwa Bibiliya ubukurikiranye ukaraba n'ibiriko biraba mw'isi ukabihuza, uza gusanga ari ukuri kuzuye. Rero Kristo amaze kuza hano mw'isi, ikigira gatanu kizokurikira kuzo ari uguca urubanza. Navuze ica kane ni kugaruka kwa Yesu Kristo hano mw'isi azananye n'abera aje kuganza hamwe n'intambara ya Harumagedoni. Ikigira gatanu ni guca urubanza. Uko guca urubanza azogira imbere yuko hatangura irya règne millénaire, irya myaka 1000. Wa mbere azotangura guciga urubanza, birivuga ati hariho urubanza ruzocirirwa amahanga, bisigura amahanga yagwanije Israeli. Bijya bihugu bizoja hamwe kugira bigwanye Israeli. Kristo amaze kugaruka, bijya bihugu byose azobicira urubanza. Hama ikigira kabiri nuko Antikristo hamwe n'urya muvugishwa w'ibinyoma nabo nyine ubwo nyine bazociga urubanza, bateregwe hehe mu kiyaga caka umuriro. Hama urubanza rugira gatatu ruzoca rucibwa n'urubanza rwa Satani, aho azofatwa hamwe n'abadayimoni bateregwe kuzimu. Hari umuntu twahariye umwanya munini cyane, mugabo nta kibazo, byose no kwiga, ambwira ati oya nagira Shetani yaramaze gushika ku isi, soma Bibiliya neza. Acaranyereka mu vyesho Yohana arandungikira imirongo igice ca 12, nuko mwijuru mbona intambara, ca gisato kigwana na marayika Mikayeli, ngo maze ca gisato gikororerwa mw'isi. Iyo mirongo muca muyibona ngo ningo raba ca gisato carakorowe. Mugabo ukurikiranye urukurikirane rw'ingene igitabo cy'ivyesho Yohana kimeze, urabona yuko uhereye hafi mu gice ca 5 ni ibintu bizoba mu gihe ciherezo bitaraba. Ego muri ico gice ca 12 harimo imirongo mike ivuga ku bintu vyabaye, ariko kandi iyo ntambara izoba si ntambara yabaye, ni ntambara izoba Satani ariko arakugwa mu kibanza arimo mu kirere.
kuko hari n'abandi bambaye ati none shetani aracaba mwijuru? Ya ntaba mwijuru, ntaba mwijuru. Ijuru ribamwo Imana n'abamarayika bemeye kuyigororokera, ariko Satani yarakorowe. Mugabo ikibanza yakororowemwo Bibiliya ntishima kuhita ko ari kuzimu cane canke hano mw'isi, ariko kenshi birikoresha iryo jambo mu kirere canke mwijuru. Abo tunigana saba inyama n'amaraso, ariko tunigana n'impwemu mbi z'ahantu ho mwijuru. Bibiliya yashimye gukoresha iyo terme mwijuru, ariko si mwijuru aho Imana iri. Rero Satani ntaragira ko akorokera hano mw'isi. Hamba icya gatanu mu guca urubanza, icya gatandatu ni ukuganza kwa Kristo imyaka 1000. Antikristo amaze guciga urubanza agatererwa mu muriro. Narabwiye Antikristo azo wari umuntu cyo kimwe n'ujya muvugishwa ibinyoma. Abantu rero mw'ijambo rimwe nibo bazotangura kuja mu muriro imbere yuko na Shetani yagenewe umuriro atarawuhonyozamwo ikirenge. Cyomba yuko abantu arabakayidi ku rugezo ruteye ubwoba. Turi kumwe bene data. Cyomba ko abantu turabakayidi, umuntu agatangura akabanza mu muriro Shetani atarawuhonyozamwo ikirenge. Rero kwigira gatandatu, Kristo azoca ganza isi, azoganza ari kumwe n'abera bose. Tuganza isi ikiringo c'imyaka 1000. Hama inyuma y'iyo myaka 1000 hazoca habaho ico bita urubanza rw'iherezo. Turaza kubibona inyuma y'urubanza rw'iherezo hazoca habaho ico bita ijuru risha n'isi shasha. Reka rero tubandanye n'icigwa cacu. Imbere yuko maririza kuri ivyo bijanye n'ijuru risha n'isi nsha, ngomba mere nk'uca ko gatonya kuri iki cigwa. Kumbure benshi barashobora kuba bakibaza ko mbega uyu munsi iyo umuntu apfuye mbega aja hehe? Iyo umuntu apfuye arapfuye aragiye, mbega aja hehe? Ni yahe nzira afata? Ngomba ndabisobanure ndabitandukanije bivanye n'ibihe. Mw'isezerano rya kera birafise ukuntu Bibiliya isobanura urupfu bitandukanye n'ingene isezerano rishasha risobanura urupfu. Novuga yuko mw'isezerano rya kera nta vyizigiro abantu bari bafise inyuma y'urupfu. Mw'isezerano rya kera nta kintu na kimwe c'icizigiro, haba ku bagororotsi haba no ku banyabyaha bari bafise ati mbega inyuma y'urupfu bizogenda gute. Nico gituma reka dusomera umusiguzi igice c'9 ku murongo wa 2. Turaba ingene Salomo we abivuga kubijanye n'urupfu, haba ku bagororotsi haba no ku banyabyaha. Byose bibashikako kumwe bose, iherezo ni rimwe ku mugororotsi no ku munyakibi. Ati iherezo ni rimwe ku mugororotsi no ku munyakibi. Iyo mirongo umuntu rero ayitoreye mu kirere, cyangwa ugahura n'umwigisha w'ibinyoma agashaka kugufunga, aho yohakubohera kandi ntiwohava. Iherezo ni rimwe ku mugororotsi no ku munyakibi. Ku munyangeso nziza no kuwejejwe no kuwuhumanye. Ku munyangeso nziza, kuwejejwe, kuwuhumanye, bose iherezo ni rimwe. Ku muntu atanga ibimazi no ku muntu atabitanga. Ku muntu atanga ibimazi wabitanga wareka, bose iherezo ni rimwe. Nk'uko umunyangeso nziza ameze niko umunyabyaha ameze. Ku munyangeso nziza ameze niko n'umunyabyaha agize nte ameze. Nk'uko urahira ameze niko utinya indahiro ameze. Nk'uko urahira ameze niko n'utinya indahiro agize nte ameze. Murakoze cyane. Ngico ciyumviro mw'isezerano rya kera cyari gihari. Salomo niwe yanditse amajambo ati iherezo rya bose ni rimwe, ku munyabyaha no ku mugororotsi. Kandi niko byari biri. Usomye mu gitabo cy'itanguriro kuri basogokuruza, uravye Aburahamu ukaja kuri Isaka ukaja kuri Yakobo, uwo murongo ntaho tuza gusoma kumvo z'umwanya, urabona yuko bose mu gupfa Bibiliya ikoresha ijambo Yakobo ari kararaga abana biwe, yababwiye ati ngo ngiye guhambya abasogokuruza. Nico cari cyumviro yari afise, guhambya abasogokuruza gusa. Ibijanye n'ivyijuru canke ibindi we yaje ati mfuye ndapfuye nta kindi. Reka dusomere kandi muri Zaburi 23 ku murongo wa 4.
haravuga ngo mbere naho noca mu mwonga w'igitutu c'urupfu sinzogira ikibi ntinya kuko uri kumwe nanje. Inyobozo yawe n'ubuhiri bwawe nivyo bimpumuriza. Amen. Cyo dusomera Zaburi 28 ku murongo wa mbere. Uhoraho ni wowe ntakambira, gitandara canje ntiwica amatwi, kuko wonyihoza nohinduka nk'abamanuka baja muri rwagobo. Murakoze cyane. Ngayo mazina mu gihe cy'isezerano rya kera bita urupfu, babona inyuma y'urupfu. Dawidi avuga ati ngo naho noca mu mwonga w'igitutu c'urupfu. Uwo mwonga w'igitutu c'urupfu bira igifaransa ivuga séjour de mort. Bisigura babona yuko bapfuye baja muri uwo mwonga gusa w'igitutu c'urupfu, muri yo séjour de mort. Mu rurimi rw'Igiheburayi bakoresha ijambo Seul canke ikuzimu mu ijambo rimwe. Turaza kubibona mu nyuma. Ahandi naho Dawidi avuga ati icobo, bisigura bapfuye bo babona imbere icobo. Reka turabiho nkuru neza, badusomere Samweli, igitabo ca mbere ca Samweli igice ca 28 igice c'8 gushitsa kuri 14. Nuko Sawuli ariyoberanya, yambara izindi mpuzu, ajana n'abantu babiri baja kuri uwo mupfumukazi mw'ijoro. Maze Sawuli aramubarira ati ntabara umpamagarire umuzimu, ubumenyi bwawe unzurire uwo ngira nkubarire. Uwo mupfumukazi aramwishura ati mbega ntuzi ibyo Sawuli yakoze, ingene yahoneje abahamagara imizimu n'abamenyi mu gihugu? Niki gitumye ugomba kunta umutego kugira ngo unyicishe? Sawuli amuhorahira Uhoraho ati nkurahiye uguhoraho kuhoraho akagira ico uzoba kubw'ibi. Uwo mupfumukazi aramubaza tugomba ko nkuzurira nde? Nawe ati nzurira Samweli. Uwo mupfumukazi abonye Samweli atura ubuku n'ijwi rirenga, abaza Sawuli atumbeshe iki? Erega ni wewe Sawuli. Umwami aramwishura ati humura, mbarira ico ubonye. Ya mupfumukazi aramwishura ati mbonye igisa n'Imana kiduga kiva ikuzimu. Sawuli aramubaza ati gisa gite? Nawe ati hariko haduga umutama kandi yambaye igikwemu. Maze Sawuli acamenya ko ari Samweli, akubita inkoro hasi aramwunamira. Imana idufashe. Amen. Amen, amen. Iyi nkuru rero ni inkuru ikomeye cyane kandi iteye ubwoba, kandi ishobora kutwigisha ku bijanye n'akahise mu isezerano rya kera. Bibiri irerekana yuko Sawuli amaze gucumura ku Mana, Imana ikamuvako, agatangura kuneshwa mu ntambara, ntabakicumba ijwi ry'Imana, ntabakironka umuvugishwa muvugishwako, yagiye guhamagara umuzimu wa Samweli. Aja ku mupfumu aragira ibyo ashoboye byose. Twabonye umupfumu yuko yarahamagaye Samweli, arashobora kumuzana. Sinzi ico yamurabiramwo, sinzi mwana baravuga ati ngo barabarabarire mu mabassin, sinzi ico yakoresheje, sindigera njayo. Mugabo urabona yuko yarafise ahantu ekra yamurabiramwo kandi yamuhamagariramwo. Samweli araza, akimubona kwa kure Sawuli aramubaza, abaza umupfumu mbega hari ico uri kurabona? Ati ngo ego ndabona umuntu ariko araza, ngo kandi uwo muntu ngo asa nande? Asa n'Imana. Ariko ari uwo muntu asa n'Imana yarazananye he? Bibiliya twabisomye yarazananye kuzimu, apana mwijuru. Mwandi majambo mu gihe cy'isezerano rya kera, yaba umukozi w'Imana, yaba umunyabyaha, yaba umuntu yubaha Imana, yaba utayubaha, bose bapfuye bashikira mu ibohero rimwe ikuzimu. Turiko turajana bene data. Hello. Bose bashikira mu kibanza kimwe ikuzimu. Rero turabona Samweli araza, gushikana arashika hari, Sawuli amubonye aramupfukamira. Kandi sinshatse kubyinjiramwo,
gushika n'ubu ubwo bubasha abarozi abapfumu bari nabwo bwo kugarukana umuntu nayo we yarapfuye bakamuhamagara, ariko bivana n'uwo ari we. Uno munsi ubwo bubasha bufise ku bantu bapfuye batarakizwa, ariko ku bantu bapfuye barakijijwe ubwo bubasha ntabwo babufise. turaza kubibona mu mwanya muto uri imbere. Rero turabona yuko hari bohero bose bashikiramo. Mbere usomye gatonya ku nkuru y'ivyabaye ku musavyi w'Imana Mose amaze gupfa, ubwo nyene Satani yarashitse kugira atora abandi akabajana mwibohero ikuzimu, na Mose yaciye aza ti nawe reka ndakujana. Ariko kuri Mose agirirwa ubundi buntu burengeye ubw'abandi, kuko baburahamu bose niho bari hiyi kuzimu, ariko Mose agirirwa ubuntu. Satani aje kumutora, ubwo nyene Imana irungika Mikayeli ati genda umuzane, Satani ntamukoreko. Turabona hajya mu gitabo ca Yuda igice ca mbere ku murongo w'9, urabona hagati yabo bibiri ivuga ati harabaye imitongano, mu gifaransa harabaye de dispute, harabaye guharira. Umwe ati ndamutwara, Mikayeli ati ntawutwara. Satani aza afise ibirego, amakonvokation, ati raba uno muntu ntari imisi iheze akoze icaha, agararije Imana, ntegerezwa kumutwara. Mugabo Mikayeli arambwira ati no, ntibikunda. Uwimana yamaze kuvuga ati ntukorako, kandi nta mpari ntumukorako nyene, kubera yuko ububasha busumbana kandi abakuru bubahana. Satani avuga ati nta kundi, ko ari ordre ivuye hejuru kandi izanywe na general nkanje, nta kundi mutware. Abakuru ku bakuru nabo bafise ivyo badahurizako, barubahana ntibagwana, ahubwo ivyo badahurizako barabiyaga. Ariko abantu bato bato batazi nico bapfa nibo bagwana, nibo bicana bakamarana, mugabo abakuru bobo bituririye biryamiye. Imana idufashe cyane. Aha rero bano bashefu bobo barayaze, utsinze uwundi biba biraheze. Rero turabona yuko ntivyakunze yuko uno muvyimba wa Mose wowo ko bawutwara, ariko rero bose bapfa bafise ivyizigiro yuko umunsi umwe hazoba, novuga ati iherezo rya byose, ko hazobaho urubanza rwa bose, kandi abantu bose bakazohagara imbere y'urubanza bagaciga urubanza, hama bakoze neza abizeye, hama bakaronka ubugingo budashira kubana n'Imana, ariko abanse kwizera bagahanwa. Ivyo vyizigiro babifise, ariko ntivyari ivyizigiro vya hafi. Cyo gituma usomye hari Yobu igice ca 19:55 avuga ati ndazi ko umucunguzi wanje ariho. Ni Yobu yavuze ivyo, kandi ndizera yuko mu gihe ciherezo yuko nzobona Imana yanje ndi muri uno mubiri, mu gihe ciherezo, umunsi w'urubanza rwa nyuma. Nivyo vyari vyizigiro, ariko rero ivyo vyarangiriye hehe? Ku musaraba Igorogota. Twibuke Kristo amaze gupfa ari ku musaraba, ubwo nyene yarahije gutanga visa ku munyabyaha wa mbere, amubwira tumviriza mu mwanya muto turahurira hehe? Muri paradizo. Imana ishimwe cyane. Bisigura ya mvugo yaho rikoreshwa yo kuja mu gitutu c'urupfu, yo kuja mu cobo, yo kuja ikuzimu, ibirahindutse ku musaraba. Ubwo nyene ati turahurira hehe? Mwijuru. Kuko Kristo amaze gupfa yaciye aja hehe? Usomye hara mu Banyefeso, badusomera Abanyefeso igice ca 4 ku murongo w'8 gushika ku 10. Twumve igikorwa Kristo yakoze amaze gupfa. Nico gituma ivuga iti yaraduze aho aja. Ndasubiramwo, avuga ngo nico gituma ivuga iti yaraduze aja iyo hejuru, ajanye iminyago, agabira abantu ingabire. Ariko iryo jambo ngo yaraduze ni iki? Mbega ntigerekana yuko yabanje kumanuka ikuzimu? Yabanje kumanuka ikuzimu. Uwo yamanutse niwe yaduze, aja hejuru y'amajuru yose, kugira ngo anengesere byose. Amen. Amen, amen. Imana ishimwe cyane. Amen, amen. Umviriza, Kristo amaze gupfa ntiyasinzire nk'uko abandi bose basinzira, apfuye ahubwo akazi kari gatangwe. Bibiliya ivuga ati yaciye aje kuzimu. Babagororotsi bose bapfa mu isezerano rya kera, uhereye mu itanguriro gushika kuri uwo musuma wa nyuma bari bapfanye ngaho nyene kuri uwo musaraba, bose yaciye abatora. Bibiliya ivuga ati abajana mu ijuru. Imana ishimwe cyane.
maze abashikanayo. Bisigura iki? Urupfu rwa Yesu Kristo ntigwagize gusa impact kuri twebwe turiho, mugabo n'abari barapfuye mu isezerano rya kera urupfu rwa Kristo rwarabakozeko. Nico gituma usomye hera mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice ca 28, Yesu amaze kuzuka birivuga ati ngo imivyimba y'abera ngwiragirante irazuka maze baja kwiyereka abantu. Bibiliya nitomora umwanya bamaranye n'abantu bariko barabiyereka, ariko nizera yuko bariko baratanga ubutumwa bwiza buvuga buti umviriza, ubu inzira yamaze gucibwa, ubu nitukije ikuzimu, mugabo ubu iwacu ni hehe? Ni mwijuru. Imana ishimwe cyane. Ubu rero inzira yaramaze kugira nte, Yesu yaramaze kwica. Usomye hariya mu Bikorosa igice cya 2 ku murongo wa 13 kuri 15, reka badusomere twumve. kandi hamwe mwari mugipfuye mwishwe n'ibicumuro byanyu no kudakebwa kw'imibiri yanyu, yabagiranye bazima nawe, imaze kuduharira ibicumuro byacu byose, ihanaguye n'icete kitwagiriza kirimo amabwirizwa caduhama, igikura hagati yacu nayo ikibamba ku musaraba, kandi yambuye abakuru n'abafise ububasha ibibatetereza mu maso ya bose, ibashorera bafashwe mpiri kubw'uwo musaraba. Amen. Amen, amen, amen. Murabona igikorwa Kristo yakoze amaze kuja ikuzimu, rivuga ati yatabaguye ca cete. Bisigura amakonvokation, ibintu byose byabagiriza atari abo bo mu gisezerano rya kera, haba na twebwe. Bibiri bivuga ati yarabitabaguye maze abaraciye inzira ishikana hehe? Umuntu mu bwami bw'ijuru. Birashoboka yuko abaroma babambye Yesu bo babona ko ari igiti gusa bashinze bamushizeko, ariko mwijuru bariko bararaba barabona ati ngiki rero icambu, ngiki kiraro kigiye guhuza uwizera wese hamwe nande n'Imana yo mwijuru. Imana ishimwe cyane. Nico gituma Paulo mu mvugo yiwe yavuga ati ngo kubaho ninde? Ni Kristo, ariko gupfa navyo niki? Ni nyungu. Ayo majambo uyasomye mu isezerano rya kera nta hantu na hamwe uza kubona abagororotsi mu isezerano rya kera bigeze bavuga ati ngo gupfa ngo niki? Ni nyungu. Reka dusomere rya ku Abifilipi igice ca mbere ku murongo wa 23 gusa twumve 23. Ndazazaniwe muri ivyo bibiri, kuko nifuza gutaha ngo mbane na Kristo, kuko ari cyo kirushirije cane. Amen. Amen. Ngo ndazazaniwe hagati yo kuguma mu isi canke hagati yo gupfa, ngo kuko nifuza kugira nte gutaha ngo mbane nande? Na Kristo. Bisigura ntivyari bikiri byo kuja mu cobo, ariko kandi kuva Kristo amaze gupfa inzira yaraciwe, ubu abagororotsi ntibagipfa baji kuzimu, ariko abantu bapfuye bizeye Kristo kubw'umusaraba ubu bapfa baja hehe? Mwijuru. Usomye Bibiliya aha mu Byakozwe n'Intumwa igice c'indwi 55 gushika kuri 56 badusomere. Haravuga ngo ariko Stefano yuzuye mpwemu yera ahanga amaso mu ijuru, abona ubwiza bw'Imana na Yesu ahagaze iburyo bw'Imana. Aravuga ati mbonye ijuru rikingutse n'umwana w'umuntu ahagaze iburyo bw'Imana. Barayogora n'amajwi arenga biziba amatwi, bamugwira kwicarimwe. Imana idufasha. Amen. Stefano ari ku nsozero y'ubuzima bwiwe. Bibiliya yari amaze kubona ko bagiye kumwica, ariko Bibiliya ivuga ati Stefano arangamije amaso mu ijuru, ngo abona ijuru riragize nte? Rirugurutse. Abona Kristo yicaye iburyo bwande? Bw'Imana Data. Atangura kubona ibyiza byo mu ijuru, abandi no bariko baratera amabuye. Muyandi majambo novuga ati Stefano bagiye kwica umubiri wiwe, ariko impwemu yiwe yamaze kugenda kera iri kumwe n'Imana. Uko niko abakijijwe niyo bari ku nsozero y'urupfu. Nivyo twebwe turababara abasigaye, ariko hari ivyizigiro byinshi yuko abagiye mu ijuru, abaruhukanye n'Imana hamwe na Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Amen, amen.
ivyo rero nivyo vyizigiro vy'abana b'Imana. Uno munsi nta bwoba bw'urupfu tukwiye kugira. Ego nta muntu n'umwe yotinya gupfa yambaye umubiri, kuko na Yesu ari mu gupfa yaragize ubwoba. Ariko kandi dufise ivyizigiro yuko n'inyuma y'uru rupfu dutera tuja mu ijuru kubana na Kristo. Imana ishimwe cyane. Amen, amen. Ivyo nivyo vyizigiro. Nimba abisi hari ivyo dusumbanako birahari kumbure, ariko ibi vyizigiro dufise abisi ntibashobora kubikorako. Reka rero dusome kino gice ca nyuma, ivyashuri Yohana igice ca 20, duhere ku murongo w'indwi kubandanya gushika kuri 15. Aravuga ngo, kandi iyo myaka 1000 niyashira, Satani azorekugwa ngo ave mu ibohero, azosokoroka aje kuzimiza amahanga yo mu mfuruka zine z'isi, Gogi na Magogi, kugira ngo yakoranirize hamwe ku ntambara. Igitigiri cabo ni nk'umusenyi wo ku kiyaga. Baraduga bakwira isi yose, bakikizaho ingabo z'abera zishagaje na ca gisagara gikundwa. Umuriro uratibuka uvuye mu ijuru urabarigata, kandi umurwanizi yabazimiza ateregwa muri ca kiyaga caka umuriro n'amazuku kirimwo na ca gikoko n'abamuvugishwa w'ibinyoma. Bazobabazwa ku murango no mw'ijoro ibihe bitazoshira. Mbona intebe niniya yera, mbona n'iyivyagiyeko, isi n'ijuru bihunga mu nyonga hayo. Aho vyahora ntihaba hakiboneka. Mbona bapfuye, abahambaye n'aboroshe bahagaze imbere y'iyo ntebe. Ibitabo birazingurugwa, kandi ikindi gitabo kirazingurugwa, nico gitabo c'ubugingo. Abapfuye bacigwa imanza z'ivyanditswe muri ivyo bitabo zikwiranye n'ivyo bakoze. Ikiyaga kigarukana abapfuye bo muri co, urupfu n'ikuzimu bigarukana abapfuye bo muri vyo, bacirwa imanza zikwiranye n'ivyo umuntu wese yakoze. Rupfu na kuzimu bateregwa mu kiyaga, muri ca kiyaga caka umuriro. Ico kiyaga caka umuriro nico rupfu rwa kabiri, kandi umuntu wese atabonetse ko yanditswe muri ca gitabo c'ubugingo ateregwa muri ico kiyaga caka umuriro. Imana idufashe. Amen. Aco dusomera ivyashuri Yohana igice ca 21 ku murongo wa 1 gushika ku 8. Mbona ijuru risha n'isi nsha, kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere vyari vyagiye, n'ikiyaga nticari kikiriho. Mbona umugwa wera Yerusalemu musha wururuka uva mw'ijuru ku Mana, witeguwe nk'umugeni asharizwa umugabo wiwe. Numva ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe riti, ehi ihema ry'Imana riri kumwe n'abantu, kandi izogerera muri bo, nabo bazoba abantu bayo, kandi Imana ubwayo izobana nabo, izoba Imana yabo. Izohanagura amosozi yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzoba rukiriho, kandi amaborogo no gutaka n'uburibwe ntibizoba bikiriho, kuko ivya mbere bishize. Ivyagira kuri ya ntebe iravuga iti, raba byose ndabihindura bisha. Kandi iti, andika, kuko aya majambo ari ayo kwizerwa n'ay'ukuri. Kandi irambarira iti, karabaye, ndi Alfa na Omega, itanguriro n'iherezo. Uwufise inyota nzomuha kunywa ku isoko y'amazi y'ubugingo ku buntu. Uwunesha azoragwa ivyo, nanje nzoba Imana yiwe, nawe azoba umwana wanje. Ariko ibijora n'abatizera n'abakora ibizira n'abicanyi n'abashakanye n'abarozi n'abasenga ibigirwamana n'abanyabinyoma bose, umugabane wabo uzoba mu kiyaga caka umuriro n'amazuku, nico rupfu rwa kabiri. Imana idufashe. Amen. Urakoze cyane. Turabona rero aha mu gice ca 20 nibijanye n'urubanza rw'iherezo. Ngo rubanza rw'iherezo ruzoba ryari?
ijya myaka igihumbi yo kuganza kwa Kristo hano mu isi imaze kurangira, Bibiliya ivuga ati Satani azobohogwa, azokugwa kandi kuzimu. Amaze kubohogwa, Bibiliya ivuga ati azokoranya amahanga yose yo mu isi, Gogi na Magogi. Ushobora kumaza ayo mahanga azokoranya ni bande? Kuko azobakoranya baje mu ntambara, baje gutera umugwa wera aho Kristo n'abera bazoba bashagaje. Abo bantu azokwegeranya ni bande? Ni ba bantu bazokwinjira mu bwami bw'imyaka igihumbi, bavuye muri ajyandi mahanga atashoboye gusenga Antikristo, mugabo bagiruye iryo bakwe cyangwa ubwo buntu bwo kwinjira mu myaka ku ngoma y'imyaka igihumbi. Rero abo bantu bazokwinjira muri ijya myaka igihumbi kuba muri iyo ngoma ya Mesiya, bazobandanya bavyara, kandi kubera yuko bazobaha imyaka myinshi, amajana 8, amajana 9, igihumbi, bisigura iyo myaka igihumbi izohera abantu bamaze gusura kandi kugwira cyane mu isi. Abo bantu rero Satani azobacamwo abahenda ati ntituvyemere, reka dutere kirya gisagara tubahonye bose tubakureho. Bibiliya ivuga ati intambara izoba, ariko mu kanya isase umuriro uzotibuka uvuye mu ijuru, abafatanije bose na Satani baturigwe bicwe, maze Satani afatwe ateregwe mu muriro, aje gusangayo wamuvugishwa w'ibinyoma hamwe na Antikristo. Maze birivuga ati abantu rero bose bapfuye uhereye mu itanguriro ugashitsa ku muntu wa nyuma zo bapfuye muri ako kanya, bose barazugwa basubira kuba bazima, maze baza imbere y'intebe nininya yera. Bisigura Kristo azoba yicaye ku ntebe nininya nk'umucamanza, azoba yambaye kuyanye n'abacamanza bose baba bambaye, yitegure guca imanza. Bibiliya ivuga ati ibitabo byinshi birazingururwa. Bisigura ivyo bitabo ni ibitabo byanditsemo amadosiye yose y'abantu y'ivyo bakoze bakiri hano mu isi. Turi kumwe bene data? Hari igihe umuntu tugira ibintu kibaza ngo vyaheze, mugabo biko binandikwa. Turi kumwe bene data? Biriko birandikwa. Tujya tudosiye ari umunsi umwe tuzokugururwa. Ariko Imana ishimwe, birivuga ati abari muri Kristo Yesu ngo nta rubanza ruzogira nte ruzobatsinda. Amen, amen. Twebwe tuzoba twaramaze guheza ivy'iwacu, ariko abantu bose bazozuka bazi imbere y'intahe, ibitabo bizingurugwe, ibitabo mu bwinshi, ariko kandi ngo azoba hariho igitabo kimwe. Ico gitabo rero nico gitabo kizoba canditswemwo amazina y'abagizene yabakijijwe. Umuntu wese atazoba yanditswe muri ico gitabo, Bibiliya ivuga ati nta zindi mpari, kuzoba ari ukurangurura bajanwa mu muriro. Kandi muri uwo mwanya Kristo azoba ariko aracira imanza abantu bose bo mu isi. Bibiliya ivuga ati abera abagororotsi, twebwe abakijijwe tuzoba twicaranye na Kristo. Sinzi akavuze Baltazar ngo ca ndabibona ingene bizoba bimeze. Kristo azoba yicaye ku ntebe yiwe nininya yera, ariko kandi n'abera bazoba bamukikuje, bari bari hafi yiwe, bariko barafasha Kristo guca imanza. Sinzi ico tuzoba turiko turakora muri uwo mwanya, sinzi yuko tuzoba tuvuga ati uwo mutipe yari umumesha wangu, ahubwo nyarutsa uterere hariya. Sinzi igikorwa tuzoba tujejwe muri uwo mwanya, ariko birivuga ati tuzofatanya na Kristo kugira nte gucira abanyabyaha imanza. Si abanyabyaha gusa, hamwe na Satani n'abamarayika biwe, twebwe abera ni twebwe tuzoba dufatanije na Kristo kugira nte kubacira imanza. Mbega uzori muri ivyo bitabo cyangwa uzori mu gitabo? Arakaye mudukunda kurimba ati uzobayo cenzobayo. Ni wowe ushobora kwibaza, mbega uzoba uriho? Uzoba uri mu kibanza ikihe muri uwo mwanya? Kuko imanza zizocibwa, amadosi y'abantu yose azokugururwa. Hari abantu bakunda gutanga ivyo no kwita corruption, ibiturire, kugira ngo imanza zabo barabe ingene zimanganya bihere. Mugasha ndababwira uwo munsi birivuga ati imanza zizocibwa mu bugororotsi. Nta corruption, nta kamwana wa mama, nta byo kuvuga urumva urabona
oya, imanza zose zizocibwa. Ntabyo kunguruza bya bindi ngaha mu isi tumenyera ati ngo sinemeye ibyavuyemo. Ico gihe umuntu wese atazoba yanditswe mu gitabo c'ubugingo, ntaho kuri izoba ihari kuzoba ari ukwexekita ico urubanza ruvuga. Kizoba ari igihe gikomeye cyane. Rero urwo rubanza rumaze guhera, Bibiliya ivuga ati ngo nuko mbona ijuru risha n'isi nsha, kuko isi ya mbere n'ijuru rya mbere bizoba byamaze gukugwaho. Gituma bizokugwaho nuko ijuru niyo hambere hatanguye kubera icaha ca mbere c'ubugarariji, igihe Satani yarariyo. Mw'isi yoho murabizi ni kandanda. Rero ivyo Bibiliya ivuga ati bizokugwaho, maze Imana irema ijuru risha isi nsha, bizobamwo abagororotsi, tuzobamwo ibihe bidashira. Imana ishimwe cyane. Tugiye gusenga Imana, dusaba abaririmbyi begegwe. Bibiliya ivuga ati muri iyo si nta marira, nta maborogo, nta nzara, nta ngwara, nta rupfu, ariko tuzobana n'Imana mu munezero we bitazoshira. Ntituzoba tugikeneye kandi izuba cyangwa ukwezi cyangwa inyenyeri, kuko nta joro rizoba. Tuzokwama mu munezero w'ibihe bidashira. Hari akaririmbo wahereje ko nakibagiye, menga ko muri kantike muce mukaturirimbisha, cyo dusaba umurongozi wacu Barakamfite Leopold ashiki hano adusengere. Ariko ndashaka wiyumvire, mbega ico gihe uzoba uri hehe? Uzoba uri hehe? Mbega izina ryawe riramaze kwandikwa mu gitabo c'ubugingo canke ntirirandikwayo? Kuko urubanza ruzoba. Hari benshi bavuga bati je ivyo bintu ntibindaba, ariko vyanka kutakuraba, ariko umunsi umwe bizokuraba. Umunsi umwe bizokuraba. Kandi ikindi Bibiliya ivuga neza era mu cete ca Petero ati umwami Imana ntatebeje isezerano ryayo nkuko bamwe biyumvira, ariko ngo yihanganira mwebwe. Yihanganira umuntu wese atarakizwa, yihanganira umuntu wese atarizera. Rero nimba uri hano uvuga ati mbaye mu rushengero imyaka myinshi, narumvise byinshi ariko sindafata ingingo, urahawe ikaze. Wizere Kristo, kuko abari muri Kristo Yesu nta rubanza ruri imbere yabo. Ariko kubanse kwizera Kristo, hari umunsi bazoja imbere y'intahe baciga urubanza rukwiranye n'ivyo umuntu wese yakoze. Fata rero wiyumvire umwanya bari ivyo ko araririmba, kumva hari ico ukeneye kuzuza n'Imana. N'ahari vendredi umwanya urahari, amahirwe arahari yo kuza ngaho ukizera Kristo. Kaza abaririmbyi. Hariho bamwe bazinjira mw'ijuriro, babone ibyiza babikiwe. Hari inzira nziza zikaya, twagomba gusaba tube hasi twese tube hasi. Haleluya. Ku ruhande rwanje nubabara umugoroba mwiza nguyu, bishobotse canke bigashika umuntu atarihana,
akava ngaha abizi neza umukozi w'Imana turamaranye zine uyu munsi wanyu. Imana yaramukoresheje turi byabona by'ibyo yigishije ko atakinyoma kirimo. Warakiriye Yesu uri mu gitabo cyangwa ntacuraja, urazi umutima wawe ibigutsinda n'ibikunesha. Bagomba tuguha umwanya wumva ari cyo uringaniza imbere y'Imana, utera intambwe uvuze dusenga Imana. Hari aho Satani aboha umuntu akamubwira ngo wogenda wogaragara uri umunyabyaha kandi abantu bose ari babi. Mugabo uyu munsi Yesu azoba yicaye ku ntebe niniya yera, amahanga yose ibyaha byawe bizovugwa mu mazina no mu ndome zisomeka, bizoba biteye ubwoba. Uragomba kwandikwa mu gitabo, usanze utarandikwamo utera intambwe ushike hano dusenga Imana. Kandi na wewe umera nk'ubujarajara ugwa uvyuka, hari isengesho ryo kubohora, kuko ntitwahamagariwe kugendera mu byo kuneshwa, twahamagariwe kuba banesha. Nawe ufise ibikunda kukujuragiza ushika hano ukakira impunzi z'Imana. Mu karirimbo bakiri ko baratera agatero kagira kabiri tuguhamagariza. Nta terabwoba ririmo, ni wowe n'umutima wawe na mpemu yera. Kuneza yawe urashobora gutera intambwe ukiyuzuza n'umuremyi wawe. Yesu azoca urubanza mu bugororotsi, nta giturire, nta kamana wa mama. Umuntu wese azogererwa ingero ikwiranye n'ibyo yakoze. Ndamushima Umwami. Mama atarenganya. Kandi hezagira abahungu n'abakobwa bacu bariko binginga Imana ngo igire imbabazi ku bugingo bwabo. Kandi ijambo ryayo rimbarira ngo naho ibyaha by'umuntu byotubura tubuze, birezwa derere bigahinduka agashira. Haleluya.